ukora neza mukayanza hariya mu ruhogo tukareka zijya njyane ziriko ziraberayo tukimba ubutare nitwoduza amadovize muramba ndije ndakunda gutanga des exemples selon umuntu yambaye ikibazo aho hantu mvuze arahazi na impact yogira kuri economie si on arrive à bien gérer l'exploitation yabujya butare bwa kota haki ajya amadolari bozana tukakisha muri banki facilement loto yo kigabanuka kuko c'est la loi de l'offre et de la demande nibaza yuko kuri icyo nibaza ko umuti worondererwa handi ni tuteranye obere n'abadandaza ubu turiko turakorera kuri ibi bya East Africa ndazi ko ya 2 jours même na ronsikete y'umushikiranganje agejwe imigenderanire n'uwa justice kuko urazi yuko batwitwariye muri ASEA yabatwitwariye kotakotiza tubuziki nikiri mu mapriorité mije turiko turakora n'ama institution twara ya ronse ayo tumaze kuriha ayo n'andi two turaraba amaturi ya négociation mwavuze kijya kintu kijanye no kuri ama chaque pays kwikotiza en monnaie locale yayo barazi yuko lotete ivuga yuko ama dépenses yose akogwa en dollars niyo mucya mwumva aho duta independence bikomeye traité y'ibihugu bingahe mugabo tugashiramo yuko dukoresha dollar comme monnaie de transaction kandi twoshobora kuvugana amahera akavunjana tugakorera hagati yacu inama iheruka yabereye i Kigali sur ça ari hagiye deje wa budget iwacu inama ikurikizo beri Buganda bariko bariga ingene amakotisation yo kugwa monnaie locale kuko mwakivuze neza imyaka yose muri finance twega amahera turayadekesa ambifu turayadekesa kenshi c'est la conversion posa problème ubu rero nicyahera no kuvuga yuko amarundi ashobora guserva kuko mwabuze les institutions ziri ngaha mu Burundi none nki ikorera nga insime yo muri East Africa imikore ibintu bya nutrition ikeneye ko turi $100 ikeneye impapuro tugura ngaha si $100 abari muri Tanzania bakeneye koresha $1 barakoresha shilingi aya ma institution ngaha mu kigo ahari les dépenses zazo zatezwa koresha ku mafaranga ari ngaha ko ziboronga amahera avuye hari donc les discussions ziri avancer kugira ni tout dépendre beaucoup plus na dollar ay maturanye twoshobora kugira convertibilité kuko les banques centrales zitegezwa kuvugana naho nyene kugira bashireho parité nyingene $1 ko kenshi tubanza gutransita ku $1 kugira tuvunje amashiringi vice versa les discussions ziri avancer sinon East African Community yari ma bloc économique yariko iravansa cyane gusumba izindi nyinshi cyane yagira atera imbere nibaza yuko no chef d'état bakizi neza kandi beaucoup d'efforts ziko zirakorwa dans son sens. Honorable Martin tugabanya deficit tuduza ama recettes deficit ndashaka kuyigabanya yo kutashiramo ibintu bikenewe sama recettes gusa no kuri ari ibintu dushiramo bidakenewe kandi uzi kutazobikora d'abord tube rationnel mu programme ama dépenses yacu imbere ko tujya kuvuga ama recettes n'ama recettes tujya kuyarondera rero aya ma SPP mwavuze zifisa amabira negatif nagerageje gutanga example za SFDI n'izindi mugabo turabona yuko izi efforts ziko zirakorwa kandi zizotanga umusaruro vuba imyidogo ya différencier de taux de change icyo navuze ko ndakibika hanyuma mu cye duhana cyangarukana la balle dans votre camp twofashanya gute kugira dushike kuronka amadolari yo tuma twokora neza mukayanza hariya mu ruhogo tukareka zijya njyane ziriko ziraberayo tukimba ubutare nitwoduza amadovize muramba ndije ndakunda gutanga des exemples selon umuntu yambaye ikibazo aho hantu mvuze arahazi na impact yogira kuri economie si on arrive à bien gérer l'exploitation yabujya butare bwa kota haki ajya amadolari bozana tukakisha muri banki facilement loto yo kigabanuka kuko c'est la loi de l'offre et de la demande nibaza yuko kuri icyo nibaza ko umuti worondererwa handi ni tuteranye obere n'abadandaza ni twebwe turi muri leta n'abandi bose tegezwa icyo dukoze kugira dushobore gustabiliser notre économie ko je nacangarwa n'ikibazo quelle est votre proposition kugira tubivemo Honorable Pascaline yabaje ikibazo kiri mu matablo
y'ama prevision hari zero turaza kuverifya turabe hanyuma ara bikeneye ko dukosora hanyuma mwabaje ikibazo kiva ngo biremeye ko hatozwa amafaranga atategekanijwe amatiere ya question de recette collective non prévu na hamwe itegeko ritubuza gutoza amafaranga atari prévu na hamwe kwe na hamwe ritubuza tufa kuribona ko rihari taritoza rero il y a toujours des recettes exceptionnelles non muri exécution de budget aricyo twita les recettes exceptionnelles icyo amategeko rakiturekurira nangorana n'imihari kuko munaza kubona handi amaribika yandi ari mu realisation atama prevision mbwa twabonye yuko dushobora gutoza ayo mafaranga nibaza yuko aricyo novuga kubijanye n'ivyo hari amazero mbwa twatoje amafaranga ikibi gusa nuko ata muntu tuba twarenganije kugira aze kwidongo twamurenganije iki cy'abadandazwa batemererwa donc les dépenses zijyanye n'igitoro ni bijyanye n'amadolari igitoro naguze kuri marché noir akaba aricyo nza gukoresha mu gusya cyangwa iki iyo tugiye kugira bilan na facture mfise kuko byanabujijwe ati tusanga ama dépenses ari menshi cyane umugabo oberika cyayanka ko tuyashiramo kifatanye cy'amadolari cya carburant reka tu créer ama conditions favorable tuzane igitoro umuntu wese ya provisionner ku gitoro kuri ku mahera meza imaronka ama facture icyayi yasina nakivuze yaki honorable abayoboye yari yakivuze yabandanirije ko cyo kuvuga yuko amarere ya monnaie locale nagitanze ku muco ndavuga ko amakomisiyo ariko arakora kugira turiye mu marunzi honorable Diedone yavuze ikintu cya code ama billet d'avion ikinumvisa yabageneza igikorwa cyarakozwe kizo kuva muri uno mwaka sinumvise la question neza iyo ayo 354 millions ma billet d'avion sinacyumvise neza ikibazo nibaza ko cyari ikibazo cya nyuma muba wa kigera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka naho nibaza ko ibibazo bitandukanye byabagijwe n'amakomantere yatanzwe muco no tanga ku muco murakoze